Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izaherako ize. Ibi biganiro mubikurikira kuri channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Ndabaramukije inshuti bakundwa b'umwami wacu Yesu Kristo, muri kumwe na mwene So Ntakarutimana Eric mu kiganiro cya Saveur Divine. Turashima Imana mushobora byose itugirira neza ikamana natwe. Tukaba tugiye gutangura iyi ndwi y'umugisha, indwi itangurana n'ukwezi. Turi ku itariki zitanu z'ukwezi kwa gatatu. Dushima Imana ko yatuzigamye muri amezi tumaze, amezi abiri araheze mu mwaka mushasha dutanguye, kandi tubaye dushima Imana. Nuko rero dushima Imana kandi tuyereka no ku kwezi kwa gatatu dutanguye, twizera ko izobana natwe, izodukoresha kandi izotuzigama, ndetse Imana yacu dusenga izogenda yishura imitwaro yacu. Nuko rero bene data tuganire ku ijambo ry'Imana, ijambo rivuga ngo hari imbaraga mu izina rya Yesu zibasha gukiza. Imana nishimwe cyane. Bene data abo dusanzwe mudukurikira, murazi yuko tugira iteme tukamara ko indwi, abakozi b'Imana batandukanye bakayivuga ko iyi niyo teme tuzomara ko indwi tuganira ko hari imbaraga ziri mu izina rya Yesu Kristo. Izo mbaraga zibasha gukiza. Haleluya. Turasoma amajambo dusanga mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 3. Turahabona amajambo meza kandi akomeye cyane. Turasoma duhereye ku murongo wa mbere. Havuga ngo Petero na Yohana bariko baraduga baja mu rusengero mu gihe cyo gusenga, nicyo saha 9. Hari umuntu yaremaye ibirenge uhereye kuva mu nda ya nyina, yama aterugwa bakamushira ku irembo ry'urusengero ryitwa Ryiza uko bukeye, kugira ngo asege abinjira mu rusengero. Uyo abonye Petero na Yohana bagira binjire mu rusengero, arabasega ngo bamuhe. Petero amuhanga amaso na Yohana, aramubarira ati nuturabe. Abashira ku mutima agira ngo hari ico bamuha. Petero aramubarira ati feza n'izahabu ntavyo dufise, ariko ico mfise ndakiguha. Mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti, va hasi utambuke. Maze amufata ukuboko kw'iburyo amukura hasi. Ako kanya ibirenge vyiwe n'ingingo zavyo bica birakomera. Arabaduka, arahagarara, atangura gutambuka, yinjirana nabo mu rusengero, atambuka yiterera hejuru ahimbaza Imana. Imana nishimwe. Haleluya. Bene data, iki ni gihe Petero na Yohana bari bagiye mu rusengero, bagiye gusenga. Hanyuma rero turabona iyi nkuru y'umuntu yararimaye, yari kimuga ngo kuva mu nda ya nyina. Yaramaze igihe kinini cy'ahantu, kabama bamuterura bamuzana, aje bamuzanye kugira ngo yicare kuri rirembo, kugira ngo asege abinjira mu rusengero. Ubuzima bwiwe yarabayeho mu buzima bwo gusega, yarabayeho mu buzima bwo gusabiriza. Bene data, gusega n'ubuzima bubi, kuko arabusaba, arabubaguha, arabubura. Ariko tubona igihe ciwe kiragera, igihe cyo kuva mu gusegerereza kiragera. Ndetse ntiyava mu gusegerereza gusa, ava mu gihe
mu bihe by'ubumuga, mu bihe byo guterurwa, ava mu bihe byo kubaho mu buzima bubi. Imana idufashe cyane. Ubuzima bwo gusega n'ubuzima bubi, ubuzima bwo guterurwa uri umuntu akuze n'ubuzima bubabaje. Yarabayeho nabi, yaraboshwe mu buryo bw'umubiri, bigaragara ko uyu muntu ntabwo yidegenza, ntabwo yatambuka, yaba arabayeho mu buzima bw'uterurwa. Yaza ngahantu gusega bamuteruye bamuzanye, ariko haragera igihe, haleluya, nawe mwene data hari ibihe ubayemwo, hari ibihe ushobora kuba umazemo ibihe ushobora kuba ubayemwo waraboshwe n'umugwanizi, waraboshwe na Satani, ariko ndakugira inama wizere izina rya Yesu Kristo. Ni izina rihambaye, izina rimwe ubushobozi. Imana ishimwe, nawe urabohoka, nawe ugira umwidegemvyo, ubwo buzima buhinduke, ubuzima bw'ibyaha buhinduke, ntabuhora umubiri gusa, ndetse aruhora n'imitima. Imana nishimwe. Turabona rero uyu muntu ababonye abantu, abona abagabo babiri, abona Petero na Yohani, abakozi b'Imana bagiye mu rusengero, bagiye gusenga, hanyuma ngo abarabaraba, abahanga amaso, arabasega, arabasaba ngo bamuhe. Yazi ko bakora mu mufuko bakamuha amafaranga. Haleluya. Ariko Petero avuga ijambo rikomeye cyane, ati ifeza n'izahabu navyo dufise, ariko icyo dufise turakiguha, kandi icyo dufise gisumba ayo mafeza ushaka n'amazahabu, gisumba ayo mafaranga uriko uradusaba. Aramubwira ati nuturabe. Nawe ngo bahanga amaso, abashira ku mutima. Imana ishimwe. Petero amufata ukuboko, hanyuma ngo aramubwira ngo mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti nuhaguruke. Nawe ngo acarabaduka, atangura gutambuka, atangura kugendagenda, atangura gukomera. Imana ishimwe. Ako kanya nyene ingingo zaregarega ziraterana, habamo ubushobozi, atangura gutambuka. Imana nishimwe cyane. Yarazi yuko bakora mu mufuka bakamuha amafaranga, ariko icyo bamuhaye gisumba ya mafaranga yaraziga. Izina rya Yesu Kristo risumba amafaranga, risumba amafeza, risumba ivyo bindi vyose agaciro, kuko nta kindi kintu na kimwe cyoshobora kukubohora kigukure muri iyo migozi ya Satani atari izina rya Yesu. Imana ishimwe cyane. Uyu muntu ubuzima yarabayemwo bwari ubuzima bugoye, kandi ashobora kuba yarivuje bikanka, ashobora kuba amafaranga yarafise yaronka asegereza, cyangwa n'umuryango wiwe baragurishije ibyo bafise kugira ngo bamuvuze, ariko vyari vyaranse. Ariko umunsi uragera ahura n'izina rya Yesu, ahura n'abamubwira izina rya Yesu, araryizera, hanyuma ava muri bwa buja yararimwo, ava muri kwa kuboha yaraboshwe, atangura kwidegenza, atangura gusimba, agenda anezerewe, kuko yahuye n'umwami w'abami. Imana nishimwe cyane. Uyu mwami muhuye akubohora ibyaha, akubohora umutima ukidegemvya. Hari abantu benshi bagenda baraboshwe n'ivyaha by'ubusambanyi, abantu benshi bagenda baraboshwe n'ivyaha by'ubusuma, abantu benshi bagenda baraboshwe n'ivyaha by'amacakubiri, abantu benshi bagenda baraboshwe n'ivyaha by'ububeshi, abantu benshi bagenda baraboshwe n'ivyaha bitandukanye. Ariko nagira ndakubwira inama mwene data, ucumvira ijambo, wizere umwami w'abami Yesu Kristo aragukiza, arakubohora, hama widegenze. Imana ishimwe cyane. Uyu muntu ahindurirwa ibihe. Nawe mwene data, n'igihe cyawe cyo guhindurirwa ibihe, n'igihe cyo kwizera umwami w'abami, kuko izina rya Yesu ririmo imbaraga zibasha gukiza. Imana ishimwe cyane. Uyu muntu nta kindi kintu bakoze, nta umuti bamuhaye, oya bamubwiye ati nuturabe, nawe ngo baca bahanga amaso, abashira ku mutima. Imana ishimwe. Ndagugira inama, umutima wawe uwushire kuri Yesu, umutima wawe ukure kuri ivyo bintu bindi waziga ko ubushobozi, ariko ubishire kuri Yesu Kristo. Ushobora kuba umaze igihe urwaye, ushobora kuba umaze igihe waravyaranse kukira, hari ingwara wivuje birakukira, ariko nagira ndakubwira inama, ushire umutima kuri Yesu Kristo, umwizere urakira.
Imana ishimwe, haleluya. Turabona rero yuko uyu muntu nta kindi cyamukijije atari izina rya Yesu. Waca arabaduka, arahaguruka, ibirenge bitangura kujamwo ubushobozi, aho ibirenge vyiwe vyari vyararemaye vyaregarega, bitangura gufatana, ingingo zirafaterana, hama batangura gutambuka yitera hejuru ashima Imana. Abantu bose bamuravye baratangara, nabo batangura guhimbaza iyo Mana kuko babonye ivyo Imana ikoze. Nuko mwene data, izina rya Yesu riri mu bubasha n'ubushobozi bubasha gukiza ingwara, bugakiza ndetse n'imitima yacu. Imana ishimwe cyane. Uyu muntu yarakize, atangura gusimba ashima Imana. Nawe mwene data, Imana niyagukiza, Imana niyagutabara, Imana niyakubohora, ushime, uduze ishimwe, ushima Imana, uvuga uti Imana n'ushimwe wakoze, Imana ihabwa icubahiro. Nuko rero bene data, iniyo jambo Imana ashize ku mutima wanje, nawe ndakugira inama, wizere umwami w'abami, urakira nta kabuza. Haleluya. Izina rya Yesu riri mu bushobozi bubasha gukiza ingwara, bugakiza n'imitima. Imana ishimwe kandi guhezagire. Wumvise amajambo, wizere umwami w'abami, umushire ku mutima. Haleluya. Ukura umutima ku mafaranga, ukura umutima ku bindi bintu bindi ubona ko byari bishoboye, mu mwami abe gushira ku mutima, byose bigenda neza kandi arabitunganya. Imana iguhezagire kandi kugirire neza muri byose, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen.